tugomba tuvugane gatoya ndakuryohereza ubuzima bw'Ikristo. Hari abantu bazi ko abakristo Pastor George twagowe ati ntibagira aha uravyumva n'abantu yo bamerewe nabi mugabo nta bantu bamerewe neza nka twebwe. Nivyo hari igihe adufyonda tukarira mugabo hari igihe tudigadiga tugatwenza. Ndababana Imana twengeje muri kino kibanza. Ngoma ndagukundisha gakiza, ngoma ndagukundisha ubuzima bwo gukizwa. Abantu benshi nivyo hari ivyo baturenganya ko hari ivyo bazi ko tutokora, hari ivyo bazi mugabo nagoma ndakubwire ikibanza Imana yadushizemmo. Arico ngiye kubaganira citwa ubwiza bwayo. Ni kibanza ca mbere unyumvirize neza nubwo ukora ikintu gisanzwe kikunezera worya wonywa ikintu cyo gumunezero ngana gute bidashobora gushikira kuba mu bwiza bw'Imana. Ngoma ndabakundishe ubwiza bw'Imana kurundi rugezo rumwe. Nico comnyene Dawidi umunsi yasenze isengesho nibaza ko atari abantu bimwemu iryo sengesho baturisenga. Aravuga ngo ico nsaba uhoraho ni kimwe kandi ico nico nzokwama nitwararika. Hamwe Imana yo gusaba ikakubwira ngo saba ikintu kimwe. Hari abantu muri kino kibanza boca basaba visa, hari abantu muri kino kibanza boca basaba gukira, hari abantu muri kino kibanza boca basaba promotion, hari abantu muri kino kibanza boca basaba mariage, hari abantu muri kino kibanza boca basaba uruvyaro. Mugambo ngoma ndakubwire package, ngoma ndakubwire biga vyose umwana umuntu akeneye aho Imana yabishize, aho Imana yabitekeye. Ubwiza bw'Imana burimo na cyakintu utazi kukeneye. Ubwiza bw'Imana burimo vya bindi wibaza ko ari byo vyose imbere y'ibindi bintu vyose. Abwira Imana ngo ico saba uhoraho si bibiri ni kimwe gusa kandi nico nzokwama nitondera. Avuga ngo nukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi y'ubugingo bwanje nkaraba ubwiza bw'uhoraho nkihweza urusengero kwiwe. Ivyo biramukwiye bizomuha kunesha abansi biwe, bizomuha izina rya rurangiranwa, bizomuha kwisa Goliyati, bizomuha kurongora umukobwa w'umwami, bizomuha intsinzi mu ntambara zananiye abandi, bizomuha kuba uw'Imana yama yishimiye igihe cyose. Haro verse nkunda Imana niyo yavuze mugabo Dawidi avyandikira Imana. Iyo verse iravuga ngo sinzobesha umusavyi wanje Dawidi. Eba abantu Imana iravuga ngo igihe kimwe narahiye ukwera. Undi Imana he doesn't need to swear. Imana ikene kurindira arahira. Kuko niyo umuntu arahira wumva uri hejuru yiwe nta nakimwe kiri hejuru y'Imana. None Imana irarahiriye. Imana irahira kuri kwayo, irahira ukwera kwayo. Imana yari ikeneye kwirahira mugabo kubera Dawidi umukunzi w'ubwiza bw'Imana, Imana baye oblige yo kurahira. Mu kurahira iravuga ngo sinzobesha Dawidi. Inverse ivuga ngo sinzobesha umusavyi wanje Dawidi. Ahari Dawidi ntakiriho. Dawidi yagize igihe cy'ubuyiwe, uyu munsi natwe turi mu bihe byacu. Ahari Dawidi hashire Gerard, hashire Salvatore, hashire Veronica, hashire Jean de Dieu, hashire Gift, hashire Domitira, hashire nde enda birababa. Ahari Dawidi hashire izina ry'iwawe inde Imana yavuze ngo sinzobesha. Umva ntivuze ngo bavuze sinzo iyo harimo ikintu cejo si vyubu. Ntivuze ngo simbesha Dawidi sinzo harimo ikintu bahita guti ntumbuziki yakazoza ntumbaze ngena vyita umwigisha mfasha bavita gute sinzobesha bavita gute mu Kirundi cyakazoza. Ni kuvuga ngo nejo si vyubu. Imana iriko irabwira Dawidi hari ivyo uzohura navyo ukibaza yuko noba narakubeshe mu vyo nagusezeraniye mugabo ni wagera muri ivyo bihe
aho utega ukanyiganyizwa uze wibuke ko nagusezerana isezerano ryanje ryagutanze imbere y'ukura n'ikibazo uzohura naco y'ukura n'ikigeragezo uzohura naco y'ukura n'intambara uzohura nazo niwamara kuhagera umenye ngo hariho indahiro nasize imbere yawe yuko ntazokwigera ndakubesha sinzosaba ubufasha muri ota sinzofasha ubufasha Donald Trump sinzosaba ubufasha sinzi uwo ari we ariko ubimenye ko sinzobesha umusavyi wanje. Birashobora kugora birashobora kukunyiganyiza mugabo iri sezerano ribe ikiziritse umutima wawe ntazobesha Sibomana Kevin. Sinzi gituma utavuze amen mugabo aho nashize izina ry'iwawe nagoma nawe uhashire izina ry'iwawe. Numva amen imeze neza gushika ngaha turi kumwe. Reka tubone gato y'ubwiza bw'Imana. Icyambere nakubwiye ubwiza bw'Imana ni package, ni kit complete, ni agasaho gatekeyemo ivyo ukeneye muri kubu no muri kazi ko kahise ko karamaze kurengana karamaze guhita mugabo ikibazo ni kubu kakujana muri kazoza kuko nutabaho uyu munsi ejo ntuzobona ivyo Imana gusezeraniye. To mwene majambo ubushobozi bw'isezerano bubiza kukuzigama muri kubu kugira ngo ushike muri kazoza kawe niho hari gicapo cuzuye the grand picture y'ubuzima bw'iwacu cyo twita destiny. Amen. Isumumaze mugishire ku ruhande. Icyaka bimubwiza kumenya kubijanye n'ubwiza bw'Imana. Nta kintu na kimwe Imana ishobora gukorera hanze y'ubwiza bwayo. Igihe uburenganzira Imana kugira ikikoze n'ubwiza bwayo. Aho Imana itari nta gikorwa cyayo gihari. Mugabo aho Imana yaje, aho Imana ishagaje, aho niho n'ivyo dukeneye kuri yo biri. Babwira ikintu kimwe. Hari amategeko atogwa ngaha muri kino gihugu cacu mugabo ayo adufata muri kino gihugu urenganye urubiye rw'igihugu. Ayo mategeko nubwo yatowe n'abantu bakomeye ari hanze y'ikirere yemerewe gukoreramo. Vuze ivyo siriko muvyumva. Hari ibyo ushobora kwijejera ngaha mugabo washika handi ivyo bintu kabihanirwa. Ubwiza bw'Imana munyubize neza ni kirere gitwara ibikorwa byose Imana ikorera ubuzima bw'abana bayo. Nisho gituma umbiriza ubwa mbere ukeneye kuyisaba bitangazi gukorera. Icyambere ukeneye sa présence. Kuko ivyo ikora ubwiza bwatariho buri n'ibikorwa vyayo biri absent aho hano. Nico gituma imbere yuko twumva ijambo ry'Imana imbere yuko dukora ikintu cyose niyo dusenga dutangura ubwira iki gutumira Imana. Birika kivuga ngo abo babiri cyangwa batatu bazo bakora mu izina ryanje nanje niho kuko abo bantu ico bariko barasaba Imana itaje hagati yabo ntigishobora gutangwa kirekuwe kivuye mu ijuru. Nkaca mvuga ikindi kintu gikomeye ico ukuye hanze y'ubwiza bw'Imana n'uburozi ni ikara ryaka ukwegeye mu gashambara. Ariko nashomaza kunyumva hanze y'ubwiza bw'Imana hari urupfu. Igihe Imana yirukana Adamu na Eva je gukora icaha yabakuye mu bwiza bwayo bace bapfa mu buryo bw'imhemu ntibapfuye mu buryo bw'umubiri kubera ko hanze y'ubwiza bw'Imana ikintu cyose kiri hanze y'ubwiza bw'Imana nta buzima gifise. Ibintu byose bigira ubuzima mu bwiza bw'Imana. Iyo dusomye Ezekiel igice 37 batubwira ibijanye n'uruzi rutemba ruva ku ntebe y'Imana. Ubwo ruzi rurepresenta ubwiza bw'Imana. Birivuga ngo aho gwaca hose ikintu cyose n'icyari cyapfuye cyaca kigira ubuzima. Ubwiza bw'Imana bukwega ubuzima ahatagira ubuzima. Numva amen message mu kibanza. Okay, reka rero twegegwe imbere mu buryo buri pratique kuko ndakeneye gukoresha umwanya wanje neza naho vyamaze kunjana. Mbo kumva z'umwanya senda bisomwa bureka ndabisome nirukanga nubwo ntaza kubisigura pour plus d'info aya majambo umva ndayakunda n'umutima wanje wose kuko umunsi Imana yampishurira sino babwira ivyiza amaze kuyaronka mu Yobu 28 guhera ku murongo
wa mbere yo mu 28 gura ku murongo wa 11 mugabo unyarukije ndashaka gusoma nirukanga kugira ngo kameme n'abadasoma bibiliya tubafashe uyu munsi bagende bumvise gatoya ivyanditswe. Mukozi Imana tubwiye kare abantu badasoma ijambo ry'Imana hari igihe bafata imigani y'ikirundi bakayigira ama verset biblique. Muvuga butumwa ratuka imbere y'abantu ngo Imana ngo mu ijambo ryayo ngo irivugira ngo umugabo n'ujye utwiwe n'utwabandi. Uwo murongo wanditse he? Uwo murongo wanditse he? Ngo bigiye ngo inama ngo bigira Imana n'uvyo n'amafilosofi n'ubwenge ni sagesse nivyo imene mugabo ntabwo ari verset biblique. Ngo bigiye inama bigira Imana si vyose. Hari ivy'Imana nubwo vyogira inama Imana itabamo nivyo canke sivyo. None babagabo bashaka kuba ku munana w'ababweri ntibagiye inama none baragize Imana. No vugana naje gatoya. Rero iyo utabizi ugatufata imigani y'ikirundi ugashigira ama verset biblique ngo umugabo n'ujye utwe n'utwabandi iyo si verset biblique. Gusa mugashaka kubivuga nyene mu kwitera intege. Kivya abandi banse kwakira ushaka kubigira umugabane w'iwawe. Rimwe muri veyi umugabo mwaraduka haravye umuntu abona umengo asa n'umuntu w'umukobwa bana harabana agira imibiri yibika ngo Imana irambye ngo akira umugabo ubundi nawe umugabo ndamufise mukozi Imana ngo pokea no wakabiri Imana acu umusesekara. Iyo utazi ijambo ry'Imana urashobora kuba uravyumva nyene. Nyarukiza gato yo ubwiza bw'Imana teme yanje ivuga ngo sinkeneye umumarayika wawe nkeneye wewe. Hari inganzo yimbwamo Efeso babashatse kuvuga iki? Hari kibanza kiri mu ivy'agaciro abakora canka bakoze mu bintu vy'ubucukuzi by'ibijanye n'amabuye y'agaciro barabizi. Inzahabu ntitora aho inzahabu barimba harige bimbugo no ngaha barabivuga rugenda rukagera kure. Umuntu akimba kuva ngaha akagera ariya kuri Sokarti akagera kuri Petit Seminaire hari amabarabara bariko barondera iki akantu kangana gutya. Bariko baravuga ubwiza bw'Imana no gutabura ko nikibanza kiri mu ivy'agaciro isi datanga idafise. Urazi nivyo hari by'amashuri yawe yashobora kuguha, hari ibyo amadiplome yawe yashobora kuguha, hari ibyo experience yawe yashobora kuguha, mugabo hari bindi atari ubwiza bw'Imana atahandi hantu uzobikura. Numva ameni meze neza. Haleluya. Chavuga n'ahantu bakura inzahabu n'ahantu sahari hose n'ahantu kanaka n'ahantu nawe nyene umva no kwimba ngasanga y'inzahabu mugabo hari ahantu izo nzahabu Imana yagishize iyo hatomboye ukahamenya ukimba urakize ubaye udasanzwe ubaye umuntu isi yose izovuga. Gushika ngaha turi kumwe genda ku murongo wa 4 kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Ku murongo wa 4 ndavuga ngo ubutari bukugwa mu ivu niwe bavugutira ngo rivemwo imiringa. Ugiye ku murongo wa 4 nasaje umurongo wa 4 abantu badobera mu mwiza. Ivyo nivyo bibanza turiko turabamo muri kino gihe. Haleluya. 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 Rero hari ahantu biva. Hari ahantu biva. Hari ahantu biva. Bimbugo barugera kure bakavuga vyinshi. Ma ku murongo w'indwi kugira ngo dutware umwanya neza. Uyu murongo amana ufise ibintu vyinshi ndawuvugamwo kubyo sanga n'umwanya wanje. Umva bacavuga rero ngo iyo nzira yo mu bwiza bw'Imana iyo nzira twahisemo aho hantu uyu munsi turi. Paulo andikira abaroma akababwira ngo abaroma 5 ego nikora ku murongo wa mbere havuga ngo twakinajwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wa umve bavuze ngo dufise garuka ku murongo wa mbere dufise amahoro ku Mana mani majambo aho turi ntaco dupfa n'Imana ndi muti Imana ntaco mufa. Hari bibaza ko Imana ari ingumyi yabimye ivyo bayisavye nukuri ntaco mufa. Mumbwira umuntu mumpereteje umubwira ati ntaco mupfa mufitaniye amahoro. Gusa icyo ukeneye gutahura imikorere yo mu bwiza bwayo. Dufite amahoro ava kubona kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 2 avuga ngo
yadushikanishije ukwizera ikiragikunda muri ubu buntu duhagazemo. Duhagaze mu kibanza cyitwa ubuntu. Ikibanza ko cyitwa ubuntu ni mu bwiza bwa n'ahantu utaja kubera amashuri ufise canke papa wawe yakuvyaye canke mama wawe canke kahise kiwawe, n'ahantu nyene uronka rese pase yaho visa yaho kubera igikogwa Kristo yakoze, ugaca ushika aho hantu mu kibanza cy'ubuntu ugaca uhagara. Abantu he bahagaze ahantu rero Bibiri itangura ko n'ikiyaga n'umusozi n'ikintu cyose kirabitegeza kivuga ngo aba bantu baranyobe mwaca tubibona. Bashavuga ngo iyo nzira nta gisiga cy'amero kiyize. Bari kuvuga igisiga cy'amero avuga ngo these are treasures no bird of prey. Iyo ico gisiga cy'amero baba ariko baravuga ni iki muri ko murabona ngaha, ni nkukuma aigle niyo ishobora kubona a 5 km, niyo kugira ngo ibone ibintu neza ibibona iri kure, nifise capacité yo gushobora kwitanga umwaso. Umunsi umwe reko ndaraba documentaire ya aigle nza kubona iraje itoye impene yose vu irayigurukana. Ikindi gihe yaraje umuvyeyi ari kararima asize umwana ngaho itora umwana vu yateye ubwoba. Muga nubwo ifise ijisho ribona kure bavuze ngo ijisho ryayo, you see, n'ijisho ryigeze kuyibona. Bavuga ngo no falcon's eye. Hamwe bayita falcon, handi bayita eagle, handi bayita the bird of prey. Kwako ninyoni higa, ninyoni ishobora kwitaza. Iyo ndiko ndaba documentaire y'ama aigle, iraryoshe, irasogera ikitaza igakiza. Kumbe yabonye agafi mu mazi kandi kariko kogera indani, igakiza igacigatora pa kakamaze kagira ikamazi kakagumizayo itarahaguruka. Ntinyika iramazi kagafata neza, imaze kugafata neza kadinzamo nyene byako, ugacubona rero iragize iki, iradugije amababa pa pa pa, ugacubona iraduze yeye. Ngo nibikoko byihayagiza ngo ntivyayikandagiyemo. Aba ariko baravuga intare n'umuryango wacu. Ona hari ibikoko nubwo bifise amakapasite Imana yabihaye ari naturel, mugabo hariho inzira ibi bikoko bitazi, cyangwa intambwe y'inkazi ngo yihitemwo. N'ahantu umviriza, nta numwe ashobora kugupirata ngo yigire wewe yinjire yatemerewe. Nubwo hari abapirate benshi mu bwiza bw'Imana cyo kibanza cyo umva naza barayipirata. La fois passée barabakubisa amahera menshi guverinoma y'abanyamerika basomali. Hano muri no sinana kimwe kidashoboka. Mugabo hari ikibanza udashobora gufekinga. Uriyo utariyo nturiyo. Ni mu bwiza bw'Imana. Numva meze neza muri kiro kibanza. Ngomba rero ndabasarishe gato mu minota mike yansigaje, ha mashina barekura mugende. Muriteguye magatoya kuvayo igice ca 14. Sinkeneye umumarayika wawe nkeneye we. Mbwira umuntu ari wandite sinkeneye umumarayika wiwe nkeneye we. Haleluya. Haleluya. Ume umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 23, kuvayo 14 gura ku murongo wa 19 gushika ku murongo maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere avayo agaruka inyuma yabo. Umumarayika w'Imana, the angel of God who had been leading the people of Israel. Himana muzi ko hari igihe abisirayeli bahawe umumarayika kugira ngo abarongore, bigeze kugira umuleader umumarayika. Ibi bihe birabaho ku buzima bwacu. Iyo utarakura mu buryo bw'imwemu, you can be led by an angel. Umumarayika arashobora kandi vy'ukuri suka kurongora nabi. Mugabo ku bantu bageze kuri maturity ngiye kubabwira uyu munsi yo gushobora gusoma mu mugongo w'Imana, nibo abantu bashobora kugira bakavuga ngo sinkeneye umumarayika wawe nkeneye wewe. Ngo wa mumarayika w'Imana yahora abagenda imbere avayo agaruka inyuma. Hari umumarayika yabarongora ni mucaha nta majepesi yarahari, niyo ari jepesi yabo yabarongora ku mwanya mugabo abasoda b'abanyegiputa babegerera Farawo n'ingabo ziwe n'ibigwanishwa vyiwe. Wa mumarayika raba kino kintu agaruka inyuma yabo. He used to be ahead, yahora ari imbere yabo, ariko uyu mwanya avuga ngo he moved to the rear of the camp. Agaruka inyuma, imbere
igihe batabona yababereye umuco arabarongora mugabo inyuma naho haza igitero aravuga ngo nuko mbanda ndabarongora iki gitero kiraza kunyaka batari bake ngomba uyu mwanya bariyo bakomeze nanje ngende mbroke abariko barabakurikira ava imbere aza inyuma raba kino kintu ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo icyariko kirabarongora kiva imbere kiza inyuma hari igihe tudashobora kumwumva mugatari kubera yuko yabivuyemwo kumbe position location wari umumenyereyemwo yayivuyemo kuko hari ikibazo cyariko kiraguturuka inyuma arabona ko imbere inzira irabona ariko inyuma ufise ikibazo arashobora kuva imbere akaza inyuma mugabo ntibisigura ko yagutaye nuva meni yanyu muri kino kibanza hari igihe tutamwumva niyo bwerageze ahantu aravuga ngo nawe ndakurondera nkakubura iyo yinyegeje nuko haba ari ibyo ariko arakemura mu ibanga byari kubera kugira nabi vyinyegeje aho ni hamwe tutangura kubona amakulori y'abantu ya vrai aho tutangura kubona imitima y'abantu ya vrai aho tutangura gusobanukirwa iki na kiriya iyo azi inyuma ahisura ibyari mu mwiza. Haleluya. Fisi umukobwa wanje hano azobashingira intaye mafizo bashingira intaye right yaragira ibitera atazi ubimutera umunsi umwe ariko arasenga Imana amubwira ngo ngoma ndakwereka guteza ibibazo akabiteza n'umuryango wawe yatumye mama wagira ibibazo byo mu mutwe ubuzima buranga uwo munsi ariko asenga ngo hazi ikiyabo ngo gihagarara mbe haje cyahagaze he mwidirisha aratsirukana kiranka kugenda Imana ati cyo sikiyabo ngoma ndaguhishurire ico kiyabo uwariwe iyo umumarayika yaje inyuma ivyo wahora wita ibiyabo utangura kumenya karabantu asohotse aca sanga umukecuru yaviriye acambwa ngo ntusubire gusenga uvuga muri iryo zina ati bwabundi hose ahandi hose yari wewe kuva ico gihe akubise umurozi yaciye aronka promotion ubu ni Josephine w'umuryango bo ni Joseph mugabo Josephine w'umuryango no ibintu tuvuga biri réel yes biri réel umumarayika yari imbere azi inyuma uhishurirwa ibyari ko birakugwanya utari kurabona ntumenye yuko ukwimba numva nyene ni wa muntu ufitiye confiance ifo kamaso yacu yuguruka mugana ashaka kuguruka umumarayika ari imbere kugira tuyibone umumarayika ateza kubanza kuza inyuma iraza ihagara inyuma yawe 20 nyarukristo 20 ija hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli ija hagati ku ruhande rwa bamwe raba kino kintu ku ruhande undi bari hamwe bari babegereye mugabo aje inyuma icambere yakoze yahagaze hagati in the gap cyo twita amasengesho yo mu coca nke amasengesho yo mu kirengero yes azahagarara hagati yabo ahagaze hagati yabo haba ibintu bibiri ku ruhande rumwe rw'abanyegiputa umwiza amatara aracika transfo zirazigira insinga hotanze paparike zira yo zibunywenywe mugabo ku ruhande rw'Abayisirayeli baraje kabu sezi ikiratsa bamwe guta abantu bashaka kuba bari ahantu hamwe umwe akaba ari mu ijoro undi akaba ari ku murango narizi ko bisa abantu bimwe bari ko mu cyo ndiko ndavuga kuvyerekeranye n'ubuzima bwawe iki gihe turiko turarondera mu bwiza bw'Imana turiko turacukura mu bwiza bw'Imana umviriza ibitari mu ruhande rw'Imana bigiye kuba mu mwiza abari mu ruhande rw'Imana hagiye kuba ku murango numva amen yawe meze neza muri kino kibanza iyo ari ku murango bisigura ngo hari ibikorwa bikomeye bigiye gukoreka Yesu avuga ngo birakwiye ko dukora ibikorwa by'uwantumye hakiri ryara pana mu ijoro hakiri ku murango ntibuhave bwira ataco turakora iyo Imana isize umurango ku buzima bw'iwawe Mana yanje uzobona ivyo utigeze kubona uzogira ntawe utigeze kugira uzoririmba indirimbo utigeze kuririmba koregwa ibitangazo utigeze gukorewa uzohura n'abantu utaruzi ko bakibaho mu gihe ciwawe hari igihe uhura n'umuntu kavuga ati abantu bameze nk'uyu baracabaho apana mu buryo bubi kuko nukuri twaramerewe nabi n'abantu babi twahuye nabo
Munga hari igihe Imana iduhuza n'amasigarira, the remnants. Imana ikakwereka umuntu ati vyakweri hari umuntu yoshobora kunkunda kuruta uko we yikunda, yoshobora kunyigura, yoshobora kunyihebera. N'abandi baronse akarya ko kukurya, hewe baca bakora marinade. Iyo habaye ku murango ushaka kubona umuntu yagwanye intambara utazi ko ari karagwana, ari poste yiwawe utazi ko bari kwanayigwa ariko akayihagararamo. Hari wabimbwiye mu minsi iheze abana ati nimba adafise umupfumu akomeye afise Imana ikomeye. Kandi burya niko bimeze hano muri ino si. Ni bibiri, vuga ngo ni bibiri, nta hagati na hagati. Swat ufise Imana ikomeye cyangwa ufise umupfumu akomeye. Ninde ari mu ruhande rw'iwawe? Ni Imana. Mwanyumvise rimwe nigeze gushaka kuvuga ubutumwa ahantu bita iturangure, nakira mama bashika 10 bose baza kwihana ingene bagiye kuraguza. Tabaza none wose nabonye uri kuririmba, wose nabonye uri urakora ibikorwa by'ubudiyakoni, mwagiye ku mupfumu bigenze gute? Baca barambwira ngo twagiye kura pastor wacu, acavuga ati ivyo bintu mugwaye ati ni imyuka mibi kandi sinkeneye ko muyizana mu bana banje, kuko nabo rega barabizi deliverance. Kubera iyo dukora deliverance hari ivyo natwe tuba turagira iki, turasomborotse. Hari intambara tugwana zatarizi wacu, paravuga ngo ndabagwanira intambara zidasanzwe bigami. Rero abantu bacavuga ati umviriza nti girl fraud, intambara ikanye. Abanyarwanda bita ngo intambara y'ubutita. Turabane mugabo ntacu dukoranja ko umwaka wa mbere he ndatera nta numwe atera, baguma barabana girl fraud. Rero hari abandi Imana ivuga ati ngo sinabahamagariye girl fraud, kurabana penetra zone interdite, ugende ubasange yuba chanjagure. Nivyo arabamaro presaye, harabi bitandukanye vyinshi bikomeye, ariko ntaco bivuze twaremeye gupfira uwo mwami. Sinigeze kwabwira umunsi umwe nari amagi y'isaki. Iyo nkuni muyizi, umva Pastor George, naheje gukora ikorane ku mugoroba, sanga umama w'umuyisilamu yandindiriye hanze gitandiye, mpejeje abonye sohotse aca arinjira, cyaturicara arambwira ati ndagukeneye mukozi w'Imana. Imana irakora, wewe urankeneye. Atego twagize ikibazo kandi nta wundi nzi ibiyo bidutabara atari wewe. Wagize ikibazo iki? Ati twebwe twabonye amagi ari mu isashe yirabura 30 tutazi nyeneyo, nta nkoko dutunze twasanze atekeye mu isashe arahana. Ati rero twebwe ibintu nk'ivyo ntitubifyisha mu idini ryacu, hari cabaye. Ati nahamagaye abantu bose ati ntunkwegere, atahuwe bikuraho nawe araranduka. Hey, ngo tugende kajiji ba dushitse sanga umukobwa wiwe nawe yitande ageze kuri rwarugeze babonekesha amaso, araza arandamutse arabwa mukozi Imana isawa dutabaruzo bukozi nta kibazo. Ndabona ntaho ubutumwa bizoteza kuvuga. Baca banja naho hana umva namagari mu isashe 30 ntibazi nyeneyo, nta nkoko batunzi bayasanze ngabo muri stoke yabo. Yavuye hehe kabaza umanira uniribaga uzondara hejuru muze muranyumuse muca mugira gucece ndugu. Urumva mugabo jewe nshitse nsanga hejuru hajyamye ko isaki. Ndavuga nti isaki zikazita amagi, ndagenda nafata ya saki ndashaka ndaraba ego vraiment yana ya vrai rusaki ya vrai ndashaka kuruhande hama ndatora ayo magi. Ni none nyereka toilette ndayatemwe ntuyatenga ngo twara uje kuyata handi hantu ntibigume biza kurondera ivyavyo. Ntisawa cyane ashira mu modoka reka ngenda basenge kugira ngo ndabasigira uburinzi cyane basengera mu izina rya Yesu kandi baravuga amen. Ndayatoye ndiko niyumva iyo ndayata numva muhemera aranganirije, arambwira tugiye kuyata ntego
ipareti igeze kurangaye. Uratumugisha. Ntuvuze? Uratumugisha. Nta nukuri. Ari umugisha ntabona. Imana ati twaramuhira uje kujya. Ndayashikanye muhira madamu ndamubwira ibyabaye. Ngo none ari he? Nari hajya muri wayasanye nga. None ugo muje kuyatahe munda. Nunda yatahe handi nabwiwe. Aha. Maze kujya amagi menshi nta magi ndajya ryoshe nkayo. Atarambira ngo ntuduheko ngo nabana urumva nta kibazo nubundi nyene mwese ivy'iwanyu. Ini avantage de service. None ndabaza ikintu kimwe hari ico nabaye. Sindi ngaha. Ubu ndiko ndabashingiriye ntahe. Bajugumiye. Twama twagiye tukabikuraho babishize bitandukanye ngo ababigize ngo baciye bagwara ivyo cyane oya. Ntibaruha bahera yakandaga kubona. Ngira umuntu ati ibikubera ubuhanuzi ntibazoruha begerana nawe. Mumbari uti ntibazohora begerana nawe. Donc Imana igiye gushiraho écart. Distance. Bazi ngo ivyo ugira nawe bobigira, bazi ngo ivyo ukora nabo bobikora. Umumarayika aje inyuma haciye habaho distance. Ati bwa bundi nitungana ntimungana. Bwa bundi ntavyo dushoboye ntibikunda kusura kumwigereranya. Ntibaba bacegerana iryo joro. Aka kantu kambikira ahantu. Next verse 20. Hasavuga ngo nyarukiriza nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga uhoraho ahutisha umuyaga mwinshi uvuye mu burasirazuba ukesha ijoro ryose usubiza ikiyaga inyuma amazi ayagabangamwo kubiri ahindura ikiyaga ahumutse. Inde Mose. Pana Umumarayika Mose. 23 nyarukiriza. Okay, reka kugira ngo tugira kamwe ndababwira ko nashaka kubabwira. Tubana dusoma ino nkuru kamwe turabona umumarayika Imana ashobora kugutumana, umumarayika Imana ashobora kukurungikira ivyo nawe ashobora gukora. Ashobora gukora akazi neza cyane. Ashobora gutuma hari itandukano bigaragara mu buzima bw'iwawe. Mugabo Mose chapitre 33 umurongo wa mbere umurongo wa kabiri. Alleluia. Cyadusimba kuri 15 hamacha tubandanya gushika kuri 30 cyaturangiriza ngaho kungene kwabwira umugongo w'Imana gato. Mose urabari Mose ati nugende uve ino n'abantu nene muduge muje arababwiye bishwe umurongo wa kabiri nyarukiriza. Nanje arasubiye ndarungika umumarayika abaje imbere. Parce que aramwizeye. He can do better things, great things. He can do amazing things. Mugabo mbwati ndamubarungira kandi nzoshirukanamwo abanyakanani 15. Imana yavuze ngo maswenda bahe wa mugenzi wanje. Wa mutipe wanje umumarayika. Mose aramwishura. Uvuze ngo umumarayika. Kigagiye nari nkiri umwana. Nibaza ko umumarayika ankwiye. Mugabo ibindindiriye imbere. Ntibikene intervention y'umumarayika. Ubu sinkeneye umumarayika. Mwibuke ko marayika bwa mbere yaje atangira abansi yatume Mose agabura ikiyaga yakoze akazi kiwe neza. Mugabo kuri 15 aramubwira ngo ubwawe nutajana natwe ntudukureno. Sinkeneye umumarayika wawe. Nkeneye wewe. Mu murongo 23. Cyadangiriza hano. None niki hagati uri kurasoma amajambo Mose yagiye aravuga uraza gusanga ufite ubwiza bw'Imana cyangwa uko aho kw'Imana hari ibintu byinshi kwari gutekeye. Hariho the goodness of God, ukugira neza kw'Imana. Hariho tubona urugendo rwiza, amahoro, umunezero, success. Ibyo byose byari mu bwiza bw'Imana. Kandi 19 uhoraho aramwishura. Ntavuze ko adakeneye umumarayika akeneye we. Imana amwishura.
ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Number 1, mu bwiza bw'Imana, what you can harvest, icyo ushobora kwimburayo is the goodness of God. No kugira neza, vuga ngo kugira neza kw'Imana. Wangiriye neza, mbere bavuga wanyeretse neza, nabicuritse wanyeretse neza ineza, uravuga ukugira neza kwanje nzogucisha imbere yawe. Mu bwiza bw'Imana, ukugira neza kw'Imana gora kuduca imbere. Iyo bavuze kugira neza kw'Imana, ni igihe Imana igenda ikarobanura ibyiza vya mbere mu byiza, akaba ari vyo iheza ikaguha. Mwanyumvise? Mwakire kugira neza kw'Imana muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Ubrizikene nivuge mu izina kundi uhoraho ndi imbere yawe. Nivuge mu izina, nivuge mu izina. Imana iri kirivuga izina mu bwiza bwayo aho turi. Urazi ikintu ibikeneye gutera ubwoba amahanga gukikuje. Iyo Imana yivuze nta kintu ibikeneye kwentimida bari tutotowe iwawe. Umunsi umwe sinzovyibagira, umupolisi umwe arandenganya. Turamubwira nti hewe uri kurandenganya, mugabo urumva yarabonye kumwe nambaye, nari nzindukanye umwana ku ishure nyene nambaye Rolex, butura, agapira n'isandari. Aravye aravuga ati ubu n'umushoferi, nshobora kumukoza ico shaka. Erega burya ntugire ngo nikindi, nuko kenshi batwihendako. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Mu matereka kundenganya, ndabwira ugutwara kuri kurandenganya ngo wewe telefone ku mutima ntimana anyitabe. Niryo sengesho nagize, tenda komboza nimero y'umushefu wiwe. Ni wi mon general, murakomeye mwaramutse neza, nandi ndashima Imana. Ni apotre Keva guhamagata, ego nabonye nimero yawe. Nari ngaha kuri internationale, hari umuntu ashaka umumbariza igituma ari karandenganya. Wa muntu ko manashize muri hopare yumvise ijwi ryiwe ntimya papa ntari kambwira nkucuivuga ko niko tubahana no yitabasha ntitaba. Sinakubwiye kuri kuranesha umwanya kandi uri kurandenganya hitaba. Aro monje ntihari ngurumva ngo ntahuye nabi ngo twari tunabihejeje ngo narenda murekuye ngo agiye ngo nukuri ngo ntahuye nabi ngo nukuri ngo ni marantande ngo ufite ngo ntihari yanyumvise neza ngo nukuri mumbabariye ati sawa murekura genda nucu telefone ntitwari kubiheza tutarinze gutelefone. None ngo sinakubwiye ureke kundenganya. Iyi Imana yivuze mwisimwe mucavuga ati twumvikane tubiheze. Iyo umugabo atanguye kwivuga icari, atanguye kwidondora, atanguye kuvuga umwidondoro wiwe, ututangura kumenya hari igihe yidondora ugaca wumva ko ubandaniriza ku musaga canke urataha. Nivyo canke sivyo? Nzokwivuga mu izina ndi imbere yawe, kandi raba ikintu cya gatatu, nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Next verse. Nyarukiriza. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje kwera sabeti ndakubone mu maso nge nusa, ndi mu bwiza bwa show me your glory, show me your face. Kuko umuntu atonda mu nyonga ngo abeho. Ugumane nanje gato ngoma mpeze. Kandi urarongera avuga ati raba hari ahantu hafi yanje. Ufite mu bwiza bw'Imana ni hafi yiwe. Nimba ukeneye hafi y'Imana ni mu bwiza bwayo, sahandi ni mu bwiza bw'Imana. Hari hafi yanje nawe uzuhahagarare ku gitandara. Munyumvirize neza. 22. Maze ubwiza bwanje bukiri ko buraguca imbere iruhande, nzogushira muri ico gitandara
ahameze nk'igihogoro. Donc nzoca ubundi gitandara gute umuntu akijamo indani. Iki gitandara nitubwira tukirumarika. Nzofata ntobora ico gitandara. Igihe Yesu bamushumita icumu mu rubavu, Imana aritoboye kijya gitandara. Babantu mwanyumvise aha ngukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganye. Donc Imana avuze nzorengana 23 rero aha meze nkureho urushi rwanje urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntiyoshobora kuboneka. Avuze ngo uzobona mu mugongo wanje, mu bitugu vya none mu mugongo wanje. You will see my back, aravuga ngo my behind. Mu mugongo w'Imana Mose yahabonye iki? Yishurirwa gino message ringa. Mu mugongo w'Imana Mose yahabonye. Kubera ko Imana yamwerese mu mugongo. Mu mugongo w'Imana. Mu Giheburayo hasobanura mwitanguriro giremwa. Burya igitabo cy'itanguriro Mose yagisomye mu mugongo w'Imana. Nta kunoza kumira umuntu yabayeho Imana akoze ibintu byose, mugabo agatangura kuvuga ingene mwijuru byagenze kugira ngo umuntu abeho, agatangura kuvuga ingene indimi amajene z'ibintu byose, ingene tuvuga ikirundi tuvuga iringara, ingene indimi zabaye zagwiriye mu isi, ingene ibintu byose byagenze. Mose yabisomye mu mugongo w'Imana. Ufite mu mugongo w'Imana hasobanuye mu nyuburize neza umugambi w'imbanze canke plan initial Imana ifitiye ubuzima bwawe. Burya abantu banyiganyiga muri buno buzima n'abantu batazi ivy'Uhoraho yatanguye arasozera ku buzima bwabo. Mu mugongo w'Imana n'igihe soma mu vyahishuro Yohana avuga ngo raba umwagazi w'intama w'Imana yari yarapfuye arazuka imbere yuko isi n'ijuru bibaho. Yesu ntiyapfuye aje mu isi, yabanje gupfa mu mugongo w'Imana. Hama muri nosi habaye materialisation y'ivyari byarakoretse mu mugongo w'Imana muri Genese. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga amajambo y'Imana abiri. Yeremiya 29:11 murahazi. Kuko nzi neza mu mugongo w'Imana, iyo washoye kubona mu mugongo w'Imana ubuzi neza ivyiyumviro vy'Imana, ubuzi neza imigambi y'Imana, ka je connais les projets que j'ai formés kubikwerekeye, ndazi ivyo naguteguriye, abantu barabona nyane ibintu vyanse, mugabo arabizi neza ko biriko biba nabi, mugabo iherezo ryavyo azoba ari vyiza. Nzivyi neza ivyumviro ndabiyumvira ko katari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro, kugira ngo ndabahe ivyizigiro muri kazoza. Abasomye mu mugongo w'Imana, ababonye mu mugongo w'Imana bari mu bwiza bwayo, barazi ngene filimi izohera, barazi ngene match izohera, barazi ngene ubuzima buzohera, barazi iherezo ry'ubuzima bwabo, ko batazotetegwa, ko batazokoma induru, ko batazokwiheba, ko batazokwiranda, ko bizorangira neza. That's the back of God. Nugendutse mu bitandukanye. Ejo Pastor George adushinga nawe kungene yakijwe avuye muri boîte. Imana ari bizi umunsi umwe ngo akina yimita umupasteur. Atari umupasteur ari umunyavyaha mutupu. Umugore umwe mu panekota arabashoke araba offense. Asambira ati wa musore we. Ivyo wakinye utari vyo. Ntuzopfa udabaye umukozi w'Imana. Umunsi umwe bahura yakijijwe, asazambira ati yo ni wewe turanyubuka, ati ndakwibuka, ati ndije wa muntu aza kubwira ko ndagusabe kuzopfa ukorera Imana. Haleluya. Uri mu bwiza bw'Imana ashaka gusoma mu mugongo w'Imana, ashaka kubwira turabona uyu muntu ariko aca mu binogo nka Yosefu, ariko aca mu vyobo nka ba Daniyeli, ariko aca mu matanure nka ba Meshaki, ariko this is the next CEO. Uyu niwe mushikiranganje wo muri kazoza.
uni umushinga amateka wo muri kazoza, uni mu apotre mu gihe giye kuza, nguyu umuntu wa mbere azobatunze muri kino gihugu. Numva amen mezeza buri kibanza. Ico nkumbira Imana, murabizi abakinyi bakomeye barabanyegeza kugira ngo ntibabe expose ku mvune, bakababikira ama match akomeye. Mu bwiza bw'Imana nahana Imana itubikira ama match akomeye. Hari abantu batubona tinone wahora he, umunsi umwe umuntu arambira kandi joge yarakomeye gose, n'ubu arakomeye, arambira ati wahora he ko tutari tukuzi. Arabanza akaduhisha mu gihe gikwiriye, akaduha tugasokorora umutwe. Abana ati naho nakagende iseve kitari bwigere iboneka. Hari naho batanga amadosa agacupa ko bitariya. Abana ati uyu cyane hariye. Mugabe Imana yawe uzatumva. You gonna see my back. Imana ibikubwiye atumva uko nabiteguye mu itanguriro rya byose, muri abo bariko barakora ibyo bariko barakora atanu mwarabaho. Ndabasesha kanyuma gusa umunota umwe gusa. Ma imigani 19:21 somera ya majambo. Rimwe shakishengero twese tuyasomere hamwe. Rimwe kabiri gatatu. Mu mutima w'umuntu haba imigabo myinshi, ariko dusubiramo kandi mu mutima w'umuntu ariko inama nizogira iki. Donc bariko baravuga kino kintu ufise ama projet menshi, mugabo muri ayo ma projet menshi harimwo y'Imana. Izo zigamwa izindi zo zirashobora gutegwa kandi by'ukuri zigashikirwa, mugabo iy'Imana yashinze bavuze ngo will prevail, iyo niyo izorama. Hari igihe abantu bagira amanama menshi, hari abantu bagira imigabo myinshi, ariko ic'Imana yateguye kuri wewe hamwe mu mugongo nico kizosigara gihagaze, iyindi mikama yindi yose iriko iragwa hasi. Nariko ndavugishwa ku muri kino kibanza, iyindi mikama yindi igiye kugwa hasi, ariko umukama wa Yosefu niwo wonyene ugiye kuguma uhagaze. Mu mutima w'umuntu haba imigabo myinshi, ariko inama y'Uhoraho, the lost purpose, nuko nta mwanya mfise ngo ndabahe definition ya purpose. What is purpose? Purpose ni the original intent of something. Chakintu nyene cyatuma ico kintu kibaho, chakintu cyatuma ibiriho, icyatumye nyene akurema, icyatumye ubuko nyene umeze, icyatumye ucahajya nyene waci, icyatumye utera uko nyene uteye, nico kizoguma kigihagaze. Numva amen meze neza. Mose abwiye Imana ati mbona ubwiza bwati urabona umugongo wanje. Imana ikiramubwira ati Mose, abantu mwisi bazovuga ko wananiwe kubera kutashitse mu gihugu c'isezerano, kubera ko nakujanye ku musozi nkakwicirayo nkaguhambayo, atariko nkuko nabiteguye kera yuko uzoshikana ihanga ryanje mu gihugu c'amasezerano nawe ugashikayo. Umunsi Yesu akayangana, birivuga ngo haboneka Mose. Yakayanganiye hehe? I Kanani. Hamwe twese tuvuga ko Mose atashitse, Yesu aje yararestoye Mose, kubera ko ico nico cyari mu mugongo wiwe. Aramuzana, hazana Eliya ngo baganira na Yesu. Ako kanya Petero avuga ati no, naho mutampaye ijambo ndaryiha, atari ku kuboko, ati nanje ejo nashaka gupropose. None nta kuntu two kubaka insago zitatu hano, ugwawe mwami wacu, ugwa Mose. Ikibazo yamenye gute kari Mose? Yamenye gute kari Eliya? Ko Petero atigeze abona Mose, ko Petero atigeze abona Eliya, babayeho kera bafakera. Yamenyeshejwe n'iki kari Mose, yamenyeshejwe n'iki kari Eliya. Mu bwiza bw'Imana ibintu byose hari kumenya kuri hejuru y'ivyo gutabura ku mwana w'umuntu. Mu bwiza bw'Imana uzomenya kijuru ryaguhaye green light, ryaguhaye favor cyangwa icayiguhaye. Mu bwiza bw'Imana ushobora kudekoda. Nico gituma tuko turadekoda no mabanga. Nejo nzo ndiko ndadekoda ano mabanga. Amatiro ibi wabimenye gute? Mu bwiza bw'Imana niho Imana ibitwerekera, ni Imana ibiduhishurira ivyagizwe mabanga imyaka nibihe. Mu bwiza bw'Imana ijuru ribitwerekera, ni ijuru ribiduhishurira. Umwe bavuga katashitse,
Yesu ariko arakayangana ku musozi, ijambo ry'Imana rimbwira ngo Mose nawe araza. Abantu bazi ko Mose atashitse, mugakora ko mu mugongo w'Imana Mose yategerezwa gushika. Imana yari yaranjije ingene itamuzana n'ivyo kora ko ari vyo yakosheje mu buryo bugaragara, mugabitsi muterura muri forme yo mu buryo bw'imhemo. Araza ahagara kuri urya musozi, arabona cya gihugu Yosuwa yinjiramwo, arabona cya gihugu Karebu yinjiramwo, aravuga ati hahandi nari narabwiwe, cya gihugu gitemba amata n'ubuki, nanje ndakibonye, nanje ndagishitsemwo. Shaka ndangiza mbwira umuntu muri kino kibanza, uzoshika amahoro. Birashobora kugorana, urashobora guhura n'ibibazo, ariko mu mugongo w'Imana handitse ngo azoshika amahoro. Icoma nkazokwifira nk'uko abagororotsi b'Imana bapfa, tugasezera neza hano muri nosi, tutagiye dutwaye ideni ryabo dusize. Mpera tusha umunani ndwiti nta deni ry'abasigaye nzosiga. Igihe cyane cyo gutambuka kigeze, nzosiga vyose ndabitunganije. Ubwo niko rupfu rw'abagororotsi. Abagororotsi ntibasiga ibirarane, abagororotsi ntibasiga mariere, abagororotsi ntibasiga amatati, ibibazo. Oya, umugororotsi yagiye asezera abasigaye, akaramutsa abagiye, akavuga ngo nibungwirikiza amarira, ngiye muhira, ndatabarutse, ndatashe. Numva amen imeze neza. Uzorangiza amahoro. Imana izosezera umusavyi wayo amahoro. Ntuzosiga ibirarane. Pastor George, kubera iki Uburundi bumeze uko bumeze? Ni ibirarane dufise. Imbere yuko duga ubanza kumanza kuriha ibirarane. Uhejeje amashuri, umushahara wa mbere bashaka guhamagara inama y'umuryango ngo rero ngo hariho ideni papa wawe yari yarafashe, uteza kuririha. Hari abantu n'ubu barajabutse mugabo batarashobora kwiha vacances muri Mexique, batarashobora kwiha vacances muri Venezuela. Uravyumva? Kubera iki? Ibirarane. Wewe ngo wa mwana nawe yamanutse akeneye minervari, n'ibirarane. Mugabo ubumbye atabirarane bihari, umwe wese afise paha yewe, umwe wese afise umugabane wiwe. Mu mugongo w'Imana handitse ko atabirarane tuzosiga. Imana ibahezagire, ibamurikishije mu nyonga zayo, ibahe intsinzi mu vyo mucamwo vyose, mwimburire mu bwiza bwayo. Ibitayega vy'akabura rugero yateguriye ubuzima bwanyu, kandi izobahe n'iherezo ryiza, izobasezera amahoro. Ariko mukiri muri buno buzima, Imana itera ubwoba amahanga bakikuje. Imana isiri igitinyiro n'igikundiro hejuru ubuzima bwanyu, ibahe kwegukira imigabane yanyu, mwiyagure kugeza aho mukeneye gushika, mugende mukomere mube banini, mugasara impande zose. Umugisha w'Imana ubaherekeze mu maza no mu maza, amasi n'impundu nyinshi kuwapfuye akazuka. Amen.